murakoze ye n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu c'Uburundi namwe bubahwa mwese muri ngaha muri benshi umwe wese mu cubahiro Imana yamuteye tugire amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Mpagaze ngaha nka Ndikumagenge Methode umwe wa Ingénieur benshi bahagarariye iki gikorwa cyo kubaka STADE INTWARI. Rero ubwa mbere nabo dukorana abakozi igihumbi barenga tuba dufise muri no stade ku kazi ka misi yose, tubanje kubakira nyene icubahiro nabo mwagendanye mwese kubona uno munsi mwatugendeye mukaza kudufasha ibikorwa. Ivyo bica biduha inguvu bikatwereka ko tudatamba twirorera, ndetse bikaduha inguvu zo kubandanya dukora kino gikorwa n'ishaka ryinshi cyane. Rero twongeye batumira kandi nejo ni mwashaka kugaruka murahawe ikaze ni karibu cyane. Ikiyugwa rero ca STADE INTWARI twagitanguye itariki 29 z'ukwezi kw'icumi muri uno mwaka, niho twatangura igikorwa cyo kubomora ikibuga twari dusanzwe dufise. Ico gikorwa twagitanguye twibaza ko kizohaba kitworohera ko tuzofata nk'imisi 10 gusa, mugabo byagiye gufata imisi 14. Aha rero ni kuvuga twe twatanguye kubaka neza ibi byose mubona byubatse itariki 14 z'ukwezi kwa 11. Ni kuvuga ubu ibi bikorwa dufise mu mezi 3 biburamwo nk'imisi 8, mugabo muyo kubaka mu misi yo kubaka biburamwo imisi nka 20. Ni kuvuga tumaze kubaka amezi 2 gusa n'imisi nka 10. Aha rero nogira ko ndababwira integuro ya kino kibuga. Twagize Imana iki kibuga twagiye kugitangura hari umuhinga wa kafu, hari harungiswe umuhinga wa kafu aza kuraba ibi bibuga byose dufise mu Burundi, aca anagira ko araba integuro ya kino kibuga ingene twayikoze, ndetse turagirana n'amanama menshi agenda nadukosoye mu byo twari twihenze kugira tugende tubikosoye dutangura ikibuga bimeze neza. Rero aha nogira ko ndabaremesha ko iki kibuga sitwe gusa turiko turagikurikirana, ahubwo kafu yaraduhaye mu Ingénieur, tuguma dukorana amanama ari hafi, tuguma tumwereka aho tugeze, atubwira ati yamara aha mwohindura uku kugira bize bigende neza. Bisigura ko ikijanye n'amanorme bahora baduhora ico catunganye kandi kimeze neza. Hanyuma kukijanye n'iki kibuga nyene muravye murabona ko ari ikibuga kinini, ni kuvuga kizoba gifise izi ngazi mubona duhagaze ko 15 ikibuga cyose. Ni kuvuga hamwe ngogaruka nko mu ndwi 2 muzogaruka hose ibi dufise ngaho inyuma yacu hose kandi biriko, kandi uko nukuri abahora baza ngaha barabibona ingene byavansa bino bikorwa. Hanyuma rero iki kibuga kizoba kimeze gute? Iki kibuga kizokwakira abantu ibihumbi 18 bazoba bicaye, yazoba ari capacité yacu. Hanyuma iki kibuga kizoba gifise ico novuga intandukaniro n'ibindi bibuga, kuko kizoba gifise imiryango yo kwinjiramwo 25. Ni kuvuga hariho imiryango 25 abantu bashobora kwinjiramwo baje kuraba umupira. Hariho imiryango 2, umwe wa VIP uwundi wa VVIP. Tukaja tugira imiryango 2 y'abajournaliste, tukaja tugira imiryango 4 minini naho mwaraba mu mpande muca muribona imiryango ya evacuation. Tukaja tugira imiryango 8 hasi izo bicamwe abantu baje aha. Hanyuma tukaja twongera tukagira iyindi miryango 6 izoba ija muri etage ku ngazi zo hejuru.
Muri iyo miryango 25 imiryango 12 yose izoba ari imiryango ishobora gucamwo abantu bagendana ubumuga bakinjira muri stade atangorana. Inyuma y'ivyo tuzoba dufise stade ifise ama vestiaire ane. Ikuvuga uyu muhinga wa FIFA twarakoranye tukibitangura twari dufise ama vestiaire abiri, mugaca araza dukebura ati yamara abandi burya bageze ku ma vestiaire ane, tuja turakosora vyihuse hariya ahahora tribune n'ubundi niyo tribune izobiri kandi ubuhoho izoba inasakaye ku metero 80. Ni kuvuga iya twahorana yari 56 metero, mugubu tuzoba dufise imetero 80 zose zisakaye. Hanyuma tuzoba dufiseyo ama vestiaire ane. Ama vestiaire ari kuri standard y'igitabo ca FIFA. Ikuvuga ibyo twakoresheje byose byavuye mu gitabo ca FIFA kandi byarabaye valide n'uwo muhinga. Inyuma y'ivyo uko iyi stade muyibona murabona ko ari etage ifise amadari, tuzoba dufise amamangazine inyuma ama shop agera 180. Hanyuma inyuma y'ivyo twarateguye ibibanza by'abajournaliste kuko iyo hari umupira n'abajournaliste bawutangaza kandi kugira biragende neza mu mupira hateza kuba hari abajournaliste. Twarateguye ikibanza cy'abajournaliste nkuko babitubwiye muri kapo twatwizwa kugishira kandi kizoba kiri mu kibanza cy'iteka kuko begizija ko gitegereza kuba kiri mu kibanza cy'iteka. Inyuma y'ivyo rero iki kibuga inyuma ya stade yibi mubona bya structure hazoba harimwo amapiste ya atletisme. No mapiste ya atletisme naho twarameze nk'abaja imbere cyane kuko twazemo amapiste 9. Abandi bahora bakora 8 mugabo hari amategeko yahindutse twaciye twemera twege tuba turafata ni kuvuga nko gutonda oruje kugira tube turiteguye ntidushiremo 8 haheze imyaka ibibazo cy'abagaruka ati arega basize ku 9 namwe ikibuga cyo mu Gisambura. Rero ubu turi ku 9 ntibaratangura no kuvuga ngo basambura 8 mugabo twenga tuzoba dufise 9. Bisigura ko iki kibuga ahanyene imbere hazoba hari amapiste yo kwiruka 9 bikaca byongera bigafatana n'ico kibuga. Hanyuma ntabarandiriye iki kibuga mwaduhaye amezi 8 ibikorwa murabona aho bigeze. Izi mubona ibivyuma bisashe naha twasashe imbaho bidusaba imifuko 15,000 kugira dushireka kakambere gusa. Ni kuvuga turafise imifuko muri stoke mugandi 15,000. Hanyuma aha naho hejuru bidusaba imifuko 8,500. Ni kuvuga kugira structure ihere biradusaba nka peple nka 25,000 kugira structure ihere tutaratangura ivya finissage. Nk'ubu mwoca muduha iyo mifuko ejo mu misi nka 25 mwogaruka twamaze kubishirako. Hanyuma rero ntarandiriye twongere kandi tubizeze ko igikorwa mwaduhaye n'umwanya mwaduhaye kuvyo tubona tumaze gushikako n'ivyo tumaze gukora turizera cyane ko bizokunda. Intego iracari yayindi amezi 8 niyo tugifise birashoboka byo nakunda ko tunaheza n'imbere yaho. Murakoze cyane.